hanyuma urumva ikindi kintu naco by'iterambere ifo ko abantu baba bakunda akazi bakora. None abantu benshi bakenye kubera iki? Abantu benshi bakenye kubera biyumvira ico bazokora mu kazi imbere yuko banamenya n'akazi. Abagende benshi twenga haduhura n'umuntu azanga muri societe ataramenya n'akazi akaba yatangiye kurondera hayotera ikintu ngo agende. Dufise abantu benshi mu gihugu je nk'umukoresha mu byo mbona abantu benshi bipfuza inyungu mu myuga batazi no gukora. Abantu usanga abantu bagira ubunebwe ku buryo ikintu gusa yumvira ari amafaranga. None wewe kukura umujene ariko imara stage ko muri menga ntanga umufisi zo kumenya umwuga wize, ukabona ko atakindi ashaka gusa ko kukuranga amahera. Umva rero cyo umuntu akazi kakamunanira nibyo atangwe nibikunde kubera kugira umuntu akora ibintu neza ayimara imyaka myinshi agira experience hanyuma akayidandaza ikamuha ubushobozi. Niho haje uzobona nkaho ugiye nko mu hotel ibisanga iterambere uzi ugende nk'iburaya uhure n'umuntu amaze imyaka 70 akora akazi urabona ubuhinga bamaze kugera ko gatangara. Naco gituma hari iburaya ibintu by'ama experience by'agaciro kuko nta muntu akora akazi kugira gusa gakore atagakunda oya kubera hariya nta muntu abadakora ketse umuntu ashaka kubaho de manière indigne. Ngare ko yabirakunda muri Afrika nkayi wacu mu Burundi umuntu ashaka kubaho yifite itongo atanakora yakora nk'umugore wiwe canke umva abantu ngabashaka kubaho batitayeho ibintu byo batunga batitaye akazi. Umuntu mwoga aye twe dukora akaronka akazi muri BMBC akamara umwaka ataramenya n'ibintu elementaire kubera abantu benshi dufise mu gihugu biyumvira amahera gusa bakura mu kazi muga kazi batimbere kuntu umuntu abanza ukamenya batazi ko umenya akazi kaguha amahera. Ari naho wumva urumva ama service hamwe atangwa nabi abantu bakakora imyaka myinshi ta experience kubera batigira barondera ubuhinga. Naho muri formation ntabagiye kurondera kumenya akazi neza abagiye kurondera ukuntu kumbure yo utuma babongera nk'umushahara difata ariko siko imeze mu biteye imbere. Rero ivyo bituma rero abantu badatera imbere ko yakora ubuzi ntabwiteho. Donc hanyuma gushika usanga abantu bagurisha imyaka amaze mu kazi ha kugurisha ubuhinga bakuye mu kazi. Buryo umuntu amaze imyaka myinshi mu kazi bakwaje CV nk'ubugiye mu gusaba hamwe mu kiribato ugiye gusaba akazi bakwaje experience nuco babwira ngo uheraba muri BMBC ngo nari ndiyo kuva muri 2000 ngo kenze oya ucu uvuga ati nakoze muri BMBC nize gukora ibi nibi nabyo kubikora. Abantu bakubona bati ntiyari muri company higishusho yavanye ubuhinga turi kumwe ibirenga ntibigwiriye. Umuntu agiyeho nk'ahantu bahemba neza afise uburyo hoho umenga ko amahembe barakwije ibindi byo bya experience byo gira ama recherche ngaho umuntu umenga ntibihambaye. Ivyo nabivuga nk'umukoresha ivyo mbona dufise abantu bakunda cyane amahera gusomvya ubumenyi batazi ko ubumenyi nko kubahinga ariko utuma umuntu yubahwa akanka n'amahera yongereye cyaka nkamahego yo kuronka akazi ashatse hose. Cyo cyambere cyakabiri ni nk'ibubona dufate ushaka kugenda nko muri hotel ugasanga umu receptioniste atazi nka premier ministre ifoto yiwe atazi ministre des affaires étrangères uzi ari wakunda gukora nyama n'abakozi bakungu atazi ministre de la santé atazi gouverneur atazi maire de la ville. Kubera iki nta kindi gihugu byoshoboka umuntu yicare nk'ahantu ivyo natabizi mugabo je nabaze kubona ahantu habiri bisa n'ivyo umuntu ukabona ko bamushize ahantu yibaza ko kuri reception ari gukora kwezi gahera atazi ko aje kumenya kuri hotel ati haje umuautorité aho bita personnalité haje maire de la ville haje président haje ministre des infrastructures haje naka umuntu amufata hamwe ifoke abona ko napanza karere mbere nimba haza na president muri Congo haza na ministre muri Congo nukuvuga hena abantu bakora kuri reception bakora muri divertissement bakora muri tourisme ahandi usanga ari abantu bari informé bazi n'abantu kuntu bazi nukuntu mu bigo binaka abantu baba bifata kuntu baramukanya kwereke no kwitakaze ngaho ivyo ntibiba. Umuntu atonda mu kazi ajoje nko muri reception makeye atazi n'amasura y'abantu no kwita
baba lidere mu gihugu wo mwaza tujya ni naka nta mumenye kubera iki abarundi bakora ibintu ntibavyiteho abandi ikwera batavyitaho umuntu amara nk'imyaka myinshi ugasanga experience yiwe aho kuba ubuhinga amaze gushikako ni imyaka gusa yandikisha yashitseko rero iterambere naho nyene nirigenda ukorere abantu bashaka gutera imbere nibiteho imyuga bakora nibiteho imyuga bakora hanyuma nk'amashure muvyo twa tugiye kwiga nivyo babirimo bakatugisha ko umuntu bivanye na domaine akoramo agwitaho umwuga akamenya aronderera ibintu kuko urumva ubu biranoroshe nta n'umuntu kumara imyaka myinshi atazi ibyo akoramo kuko ushobora kubyigisha ku matelefone ariko usanga kubera ubunebwe nyene je mbona buri mu bantu benshi ngaha ivyo bintu atari ko bimeze ugasanga nk'umuntu ntagize uzosanga mu Burundi ukazamva umuntu akubwiye ngo jewe shanga ivyo vy'amarezo sosiyo kweri je ntumbwire kweri ivy'amarezo sosiyo shanga akazi kweri ngo ni keshi ngo rezo sosiyo ngo je ntazonjako haro ngo za Facebook ngo ipo cyangwa se duko nugenda burya je sinzi ko hari ibindi bihugu abantu bashaka kubaka ivyo bintu nk'ivyo niho ba Trump bandikira amatangazo niho bayagira n'abantu niho umuntu amenyera ibyabaye niho haca amakuru none uturawe abantu nungaha n'ubu nyene abantu acha kubwira mu Burundi ngo mujenga ibyo kuvugira kuri WhatsApp kwere ngo nkeneye ikintu ngo mvuga gikomeye ngo cengo ngo nshaka kurondera izi mbuga tukoresha we navuze nti Trump na papa n'abapastori bose muzi n'abaperezida bose muzi bahambaye batwarisi nizo bakoresha mu gutanga amakuru mu gushikiza aho bayoboye n'isi muri rusange ivyo bipfuza mugabo turicara mu gihugu twebwe abantu mbere bangange bumva ngo bakomeye abantu bateye imbere bumva bari fiere kubwira abantu yuko ata Facebook yaboko cyangwa ata Twitter naho rusanga pege ibintu by'ababizi iki imbere ni twitaho ibintu tujeje ni twitaho ahisigeze twitaho ahisigeze je nico gituma yo ndavye nko ku rubuga rw'umuntu nk'aba bateye imbere abafite amasosiyete ugasanga partie ya message iri désactivé bana kuri Twitter ugasanga umuntu partie ya message iri désactivé kandi ari mu public je finalement aratahura skese ibintu turimo uri muguza atunga ni ntuze ya rubuga rw'isosiyete none kubera ki mu désactivé partie ya message kuko turi mu Burundi nyene nta handi hantu babigira aho usanga umuntu abigira peut-être bari ibintu bakora mu nzego zimwe mugabo aho usanga umuntu atazi gituma urubuga ruhari rero abantu bamwe ntibitaho ahisigeze naho nivyo bajeje kuburyo atamenya yuko nk'izo mbuga ayo ma website ivyo biki ari byo nyene udashobora kubigwanya tugende uko nyene ni nka bijya bintu twaba tugira muri sehe twazamva ngo sinzi aho abanyamategeko baze bankosore ukagenda ahantu kamushira document usha wi document ngisi original ngisi original kandi hari ibihugu babayeho umuntu ateta amadosiye yose atarakimya musenye ataramwasinye ngo ukazana ikintu tufate ikintu kuri scanner ngo muri scanner ntavyo dushaka original donc nitwitaho ibintu tujeje ku buryo bica bitevya iterambere ry'igihugu nta tuba tugije ahantu oya ibintu umuntu baja mu biro ukerekera mu banki bakagusinyira ugaca ufata nyagi papuro kawe kirasi ugaca usikana kabarungikira nimba amateka abuze naze bigende gukora urugero nyene abantu ntibaguma inyuma biteye ibintu bajeje bamenya hisigeze navuze ibindi tumenye amaformula akora tumenye imyuga yacu ahigeze tumenye birabiri aho bigeze jewe umuyobozi wa BMBC group abakiriya bacu batubwiye ati none BMBC ko mutakora muri ubu buryo bunaburiye nimba hari ibintu tudakora mu buryo mushaka mumenye neza ko atari kubera tutabizi aho ibintu bigeze ni kubera uburyo buke igihugu kitwemera bijyanye tugezeko mugabo turi informa tukamenya ibyo tudashoboye aho abandi bageze ku buryo ntofata ikintu cyo abandi bageze ngo ndacite ngo nikosa kuko nibi byuko umuntu ibintu adashoboye acha biti kosa kandi ariwe akiri muri muri 1975 abandi bageze muri 2025
je ntabyo shigikiye nimba tigifise ariyere muri byo gutunganya akazi abantu nibemera ko turi inyuma mugabo mu vy'ukuri twatevye kuba tukiri inyuma tudakoresha neza imbuga ama-email neza tudakoresha tutazi kwiransenya umuntu aje kuri televiziyo mu gitondo nk'umuntu akora fata nk'umuntu akora mu bintu by'umutekano niyo ukora mu bintu by'umutekano uri nk'umupolisi canke undi muntu hanyuma utajya ku mbuga none amakuru uyaje watevye wumva ikosa ryande niwe utazi ahisigeze ko atari ngombwa ngo ibintu byose birongere kuri radio na televiziyo by'igihugu canke byigenga ko amakuru agenda arakurakurano nivyo rero mugire ibihe vyiza abarundi baragira ubunebwe abatari bake jewe nkura ku buryo batitawe neza ibyo bajejwe ugasanga ntibabimenya mbere iyo babonye uri museriye bakwerekana ko kumenga uratarisha ati genza buhoro shira ibirenge hasi no ngaha mu kazi dukora haje nk'umukozi akaza nyine ari motive aje gukora ibintu twamubwiye hage dufata abantu bakambwira ati turiya iwe genda buhoro turiko kandi biraba hose mu gihugu rero ivyo nima karavyo bihinduke abana menye ko akazi ugakora ukinjiramo akamenya ukakiga ukana kitabikwiye murakoze Bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari 1000. Umve tubahonje. BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane usangamwe amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere Diaspora City Tenga na Gahage nayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo kwije bisabwa wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanirizo imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro amahinguriro amahotel amashure ibitaro n'izindi egere BMBC Group ifise abaenjenyere b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.